hari amakuru bwagorovye bwahwibiye canke yaraye aracana ko kuva ku munsi w'ejo igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Aya makuru yavuga ko Uburundi bwaraye butewe na drone ivuye mu gihugu c'u Rwanda. Aya n'amakuru yarikara kwirahwira mu bantu ku mbuga ngurukana bumenyi mu magroup amwe ya WhatsApp. Ibi rero vyari bivuye kuki? Vyari bivuye ku masanamu, ndavuga amafoto agaragaramwo bamwe mu basamba bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi FDNB hamwe n'abajejwe intwaro baho hantu. Iyo drone bivugwa ko ari drone nyarwanda yatowe. Amakuru twabasesangure canke amakuru n'amatohoza dufise nayo tugomba tubashikirize muri kino gitondo cyo kuri no munsi wa kane igenekezo rya 21 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Mu Rwanda biravugwa ko habonetse uyundi Karasira. Iyo bavuze ngo habonetse uyundi Karasira bisigura ko habonetse uyundi muntu arinduka azi amateka, ngo afise meme background nka Karasira kandi avuga ku mbuga ngurukana bumenyi ku marezo sosio kujya nyene kwa Karasira nawe abatamuzi turaza kumuca ko gatoyi, ariko ndizera ko mumuzi. Dr Karasira Aimable yagandaguwe hakurya ya Kanyaru mu gihugu c'u Rwanda ku munsi asohokera ko agasho mu gihe yaramaze imyaka igera kuri 5 afunzwe muco abanyarwanda bita ngo ni igororero. Karasira akaba yamenyekanye nk'umwe tugiye muri amoko y'ababirigi mu batutsi biciwe n'inkotanyi, narigi inkotanyi zo zakomeje kuririmba ko arizo zaje guhagarika genocide. Karasira wavuga nimwe mwatwiciye. Ibi Karasira akaba ari byo yazize. Mu gihugu ca Kongo hari umugabo w'umuzungu w'urukoba gwera yitwa Robert Burugi agaragara avuga ku mbuga ngurukana bumenyi aho yari yitabiriye ubutumire bw'ikinyamakuru co mu Rwanda co muri Kongo nako murantunga. Avuga ku kungene yakebuye Tshisekedi, amubwira ko Paul Kagame ari umwicanyi, amuzi ko ari umwicanyi cyane, ari homme très dangereux, kandi ngo atazomugigera amuha gahenge kuko yabikoze kuri Mobutu, Laurent Désiré eka no kwa Kabila fisi. Ntivyoroshe kuko hari na benshi bavuga ko ari mu bamuhenze ngo rekura, ngo Tshisekedi n'umusivile uyo tuzoca tumugira akantu k'ubwenge, ngo twarenze dukura Mobutu tugakora so wawe, ngo Tshisekedi mu livreur de pizza nkuko vyumvikanye Kagame akunda kubivuga, uyo azotugira iki? Azodutevya. Nico gituma Joseph Kabila agumanye icizere ko bishoboka, birangira agiye kwigaragaza ko yifatanije hamwe n'ikiroberi. Ubu bikaba vyaramukoze ko. Uyu nawe ninde? Turamugaruka ko nawe nyene tumumenye kuko nawe nyene afise background canke afise amateka atoroshe. Akanya kadukundiye turaza n'ayandi makuru muri diplomasi. Eka rero duhure neza na neza mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV. Nkuko bisanzwe ndabipfuriza amagara meza, ubumwe, amafaranga n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Reka ngire ko nkengurukira mwebwe mudahengeshanya kurikirana ibiganiro, amakuru n'ubusesanguzi bica kuri uno rubuga rwanyu rwa Flow Podcast TV. Nkuko bisanzwe na Ingoma magazine mwe mu bikora muri mu gihugu c'u Rwanda, mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburaya, Amerika eka no mu furuka zine zisi kugira ntihagire uwo twibagira. Turabahaye ikaze rero muri ano makuru yo muri kino gitondo cyo ku munsi wa kane n'igenekerezo rya 21 ukwezi no kwa gatanu umwaka wa 2026. Nkuko bisanzwe murumva ko twegereje ukwezi
kwezi kwa gatandatu. Ano makuru rero reka tuyahere kuri ino nkuru ya gisibije iragica biracika mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mbere n'abarundi bari muri diaspora baguma bavuga ati tubwira ayo makuru umutima urahagaze, mbega boba bubahutse tuze, kuko hari abarundi benshi ndabakengurukire mbere bavuga ati nibapima muze mutubwire aho tuzoca tuzohamenya, aho mbere bafata bamwe n'akarorero ko ku mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza mu tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2015, aho abafise ivyumviro nk'ivy'imbwebwe za Sarambwe bagerageza guhirika ubutegetsi buhari kugira ngo bashireho ubwo bo bishimiye, muravyibuka hama bikarangira atashe kuko vyabaye atari mu gihugu, aganutse nako murantunga umukuru w'igihugu araganuka aganutse avuye mu gihugu ca Tanzania kuko vyabaye ari hanze y'igihugu. Benshi rero barakunda gufatira kuri ako karorero bakavuga ati aho tuzoca nitwe tuzohamenya ariko ntituzemera ko badukora mu jisho. Uko rero niko vyifashe. Amakuru rero yiriwe nayahe? Amakuru nayo avuga ko hari drone nyarwanda yakorokeye mu gihugu c'u Burundi, mbere aho haciye na audio yumwe yavuga ko ari mu ndongozi, sinshimye kuyicishamwe kuko sindi sure ko ari byo ari umwe mu ndongozi canke ari watanze message kujya, ariko ikigaragara coco amafoto naya, kandi amafoto mwakomeje kuyabona mu magroup, nico gituma kuyacisha hano atagisabwa nayo mubona. Sinzi umwe mu warungitse audio karuyo agaragara muri civile kari we ndongozi yarungitse audio avuga ko hari drone nyarwanda yakorokeye mu gihugu c'u Burundi. Iyo drone rero ikaba yateje uruhagarara, ikaba yatumye abarundi benshi barara imitima ihagaze. Nkaba nakije rero kamera kugira nze ndabahe amakuru n'ubusesanguzi butosoye. Nitwa Fleury Patriote, urubuga rwanyu ni Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe. Iga rero mpere mu ntango neza na neza kandi ndabasabe mu ntega amatwi. Iga ntabwo ari drone dusanzwe tuzibazanira hano, musanzwe muzibona kandi abantu bafite ama Android mwaraciye ku ntebe y'ishure mu mbabarire, mu gihe tuba tutaratsa kamera canke ngo dukore ubusesanguzi ku nkuru canke iriya, bashaka gufata ifoto uragiza screenshot muri telefone, ndabahe akantu koroshe gukoresha, hanyuma gacuja muri Google hari ahantu hari akamicrophone hakabaho n'agafoto, ucufite ndajya kuri foto bayita Google Lens ku bantu baciye ku ishure, hama gacuja muri galero gatora irya foto wagize screenshot ugaca ugira research canke recherche. Google icikubaza ushaka ushaka urafite research kurondera ikarondera muri rusangi canke ugakora ku kantu ushaka ko ikuronderera mu gihe uba wagize amakenga, kuko byateje uruhagarara bitari bikwiye guteza. Kijya rero mwabonye kiri mu maboko ya bamwe bambaye impunzu za gisirikare c'u Burundi na n'urya bivuga ko ari ndongozi nabage bari kumwe. Si drone ni appareil isanzwe pima ibihe tuvuze ibihe ni meteo. Tuvuze meteo ni vya bintu imvura iragwa, izuba, igipfungu, urubura n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ijya rero yitwa ni radio sonde, bayita radio sonde, ariko imaze kuja ko kijya gihuzu wabonye bari bafise kijya cera bayita balloon wither mu congereza, ni ballon, ni gipurizo gituma iguruka. Kajya si drone gukagira amababa ngo bagatere commande, oya, gusa karafise bimwe mu bintu biri sophisticated canke biteye imbere vyotuma umuntu yiyumvira ko ari kindi kintu, basi kumbure n'abatovuga kari drone yo kuyumvira kari gikoresho ca gisirikare, kuko karafise ibintu bita GPS baragatrackinga, kandi karafise ubwenge gakoranye intelligence, kuko karamenya ahantu harashushe, ubushuhe bunganuku, hari pression inganuku, hari umuyaga unganuku, hari altitude inganuku, ivyo vyose kakabitanga muri Motorola, muri walkie talkie. Ijya Motorola pana Motorola y'igisoda, ni Motorola yakoranwe nako nka kujyanye kwa drone zifata amasanamu canke izi drone z'intambara ziba zifise ikindi kintu kizitere commande canke kizitere gida kugira ishobore kugaruka ikora ivyikora hanyuma igaruke. Nakajya kantu mwabonye karafise Motorola bikorana katangako amakuru kuko kayatanga muri mode radio. Reka rero dusome neza na neza mu kinofunofu tujana 5 kuri 5 kugira dutahure. Bavuga ati c'est un appareil, cet appareil est une radiosonde météorologique. Ngo ni radiosonde, ni appareil yitwa radiosonde, urumva ni radio hamigasonda nyene muca muvyumviragira amasondage météorologique utilisé par météo
ariko mu Rwanda mwabonye nahajya kuri irya foto ugize zoom je sinzi ko ari amaso abona cyane canke ariko ndemwe mu rusaku mu gusesangura muri curiosity nagize nkibona ry'amafoto ndagira zoom mbona hanze ko Meteo Rwanda bisigura ko nabajya bagatoye babonye ko ariko Rwanda bacavuga ati iyi kabisa ni drone ariko sinzi ndiko ni gukotinga cyane no gusesangura itilize muri ivyo vya pour collecter des données atmosphériques ikoreshwa kugira yegeranye amadone canke ibinabiriya bijanye n'ihindukagurika ry'ikirere canke ivy'ikirere muri rusange bavuga ati fonctionnalité ukungene gakora c'est un instrument scientifique qui mesure des données météorologiques en altitude tel que la température urumva ngo nagakoresho gakoreshwa mu bijanywe n'ibi nyene vy'ihindagurika ry'ibihe mu altitude bari mu burebure bumva kuva hasi uduga hejuru en altitude umva karaduga mu kirere nico gituma igari balloon with radiosonde bavuga en altitude tel que la température kagapima ngo ubushuhe kagapima humidité umva ubukanye nyene humidité la pression umva et transmet ces informations par radio nikagaruka kaya kantu nikagaruka niho rero shaka ko muhava mwiyumvira none nimba bakarongeka mu kirere karagaruka ko katagira amababa ko wumva katameze nka drone kagaruka gute kajya kantu nikagaruka ahubwo gakoreshwa rimwe mutegere neza gakoreshwa rimwe ukadugije mu kirere karaguha ivyo ugomba vyose vy'uwo munsi vyico gihe aho kageze aho kaciye ariko ntikagaruka none ko katagaruka nta ngorane gatera aho kaguye ko gashoboye kugwa mu rugo rw'umuntu umwana akagatora akagakinisha imbwa canke ibindi bikoko by'ibitungano bikakadomagura umwana agatora agahondagura ibi nabiriya kujya twabonye abahondagura amabomba ataturitse akabasambura akantangaruka ko bagafise imbere yuko mbandanya mu vyako reka mbanze ndababwire ko ntangaruka gafise kumvo zuko nguko gakoze kari inoffensive kandi ngo nta ma produit chimique ibintu birimo ngo visumu n'ibindi byinshi bigakoze ariko reka mbandanye hari ibintu bita ngo sécurité et récupération ibijanye n'umutekano kuriko no kungena ushoboye kugatora canke ukagakoresha ikindi gihe canke ukanagata bavuga ati bien que ce dispositif soit conçu pour être jetable ako kantu kajya kantu mwabonye bari bafise ako ka radio sonde kakozwe kugira bagate nako guta mu ncamake kandi nagwanda babwire ko ino radio sonde ntizija mu kirere gusa radio sonde itari irya balloon gifise bure canke ballon hariho ubundi begeka ahantu batwara ku misozi miremire umva bukoreshwa mu buryo bwinshi bugenda butandukanye ngo kari conçu pour être jeté nako guta umva baragata bagakoresha rimwe ngo bien kandi hasubire nko kugira kumbore simpa vingira zangorane za Scovia na Olivier duhungire bien que ce dispositif soit conçu pour être jetable l'étiquette indique qu'il est inoffensif et demande à ce qu'il soit éliminé conformément aux réglementations locales ugatoye kari inoffensive nta ngorane gatera sibombe ntigaturika siki hama wewe ugeze amakenga uragashikiriza inzego ka demand washe konona mashe kugasambura demand iyo etiquette iriko iravuga ati ntimugire ubwoba naco kabagira ngo ahubwo kakaba ivyo vyanditse kuri etiquette bivuga ati ngo demande à ce qu'il soit éliminé conformément aux réglementations locales aho kaguye nimba kavuye nko kavuye mu Rwanda kagakorokera mu gihugu cy'u Burundi kavuye mu Burundi kakaja muri ko canke kakagaruka aho nyene mukakaguma kakavuye Bujumbura kakaja mu yindi ntara sinzi ariko bisigura ko mugatoye mugasambura byisunze ukungire mwebwe mu bihisemwo mu bisomye canke mu bitahura composa ngo ibikagize kugira turabe ko hoba kari mwisumu ko bibombe kokoreshwa mu bundi buryo bunyuranye na meteo composant l'appareil comprend un capteur de température ngo ako kantu kaya ka appareil mwabonye karafise ikintu gipima ubushuhe capteur de l'humidité gipima ubukanye canke
sinzi ko ngeno gisigura neza mvuze ubukanye icume ngo ni gukanya nyene cyane ariko n'ubukanye ndibaza muri rusange turavyumva une antenne GPS pour localiser sa position ngo kandi karafise na mwabonye ko gafise akantu mengo na ka antenne bo kumbura umuntu ashoboye kwitiranya na gake ka drone ngo kajyana ka antenne GPS gatuma bakarokariza mu gihe ukadugije kagakoroka kabona ko kakorotse mushaka kuja kukarondera murakarondera ariko mu gihe kavuye mu Rwanda kakaza mu gihugu cy'u Burundi sinibaza ko vyari kuborohera kujabuka umupaka usanzwe wugaye imigenderanire si myiza uvuga icuje gukora ntiwakominitse ntawe wabisavye ntawe wabimenyesheje sinibaza ko vyokoroha kuza kugatora nico gituma katowe n'abarundi mu gihugu cy'u Burundi irya antenne rero mushaka murashobora kuja kugatora kuko ngo ari uburyo bwo kukaresikra kagasubira kagakora canke kakaba détruit kakononwa nuko bisigura rero igihugu cy'u Rwanda ico bita Meteo Rwanda canke ngo Rwanda Meteorology iragakoresha hama hari ikintu bita transmission les données ngukungene gatanga rero ivyo kafashe les données sont collectées les données collectées sont immédiatement transmises par onde radio à l'agence nationale nkuko nabibabwiye ivyo katoye kaje kabirungika urumva ko ari akantu kari sophistiqué bavyumvira kuri Motorola ivyo kababwiye byose kabavyumvirira kuri Motorola hama fin de mission ukungene igikorwa cako kirangira une fois que le ballon atteint une altitude critique ngo igihe kaduzo ko kaduzwa nico gipurizo kaba sinzi ko mukunda kubona sinzi ko yene cita kiriya kintu muri ivyo bihugu nyene vya Burayi hari ikintu kiba kimende nk'igipurizo kiba kiri multicolor munsi gifisa akantu kakagapo hama abantu bajamwo gikoreshwa coco n'umuriro hama kigenda kikaduga hejuru hama kikazomanuka babikoresha muri tourisme mu bijanye no guhaya ivyiza vy'igihugu kuko kirakudugana kimeze nka kujya bavuga ati ngo une fois que le ballon atteint une altitude critique ngiyo kiduze kikagera ahantu quelque part souvent entre 20 et 35 km iyo kaduze kakashika ku birometero 200 kava ku isi canke hagati birometero 200 na 35 ngo kaca gasambuka il éclate en raison de la faible pression atmosphérique kice gipurizo gisambuka kagaca gakoroka nkibuye nico gituma mwabonye bagitoye gifise urugya runtu gwera rw'urupurizo rushwanyaguritse la radiosonde redescend alors sur terre freinée par un petit parachute harakantu kaga parachute nyene kakantu mwabonye kera no ku mafoto ngira mwakabonye nuko bimeze inkuru rero ijanye no ku Burundi bwatewe u Rwanda rwarungitse drone mu Burundi siyo na gatoyi aha kwari kugira duhumurizanye kandi duhane amakuru y'ukuri kuko ntaco bimaze kugumiza igihuha canke kuguma imitima y'abarundi ihangayitse ku kintu kitarico nizera neza ko aha twatanga kuranye imbere ko dufata rero inkuru ya Kayu witwa ko ari Karasira mushasha reka tubanze tuganire tumenye Robert yavuze iki uyu Robert Mburugi yavuze ko yari yakebuye Tshisekedi kunyifato za Paul Kagame no kungena meze kari umuntu mubi yari très dangereux rero ngo ibiko birashika Tshisekedi yari yabiburiwe uyu Robert Mburugi imbere ko nshiramwo yoreresi wabivuga ni iki Robert ni umuavoka akongera akaba homme d'affaires ngo numu commerçant canke umugwiza tunga bayegeranirije ko akongera akaba umuconseiller politique akongera akaba umuhanuzi ngo mu bijanye na politique cane akaba ari mu franco libanais afise nationalité zibiri bivanye ngira kumbure n'abavyeyi surtout koni comme l'un des principaux intermédiaires de l'ombre de la Franc-Afrique uyu rero ngo akaba ari umu intermédiaire uyu ni wahuza ubufaransa n'ibihugu byo muri Afrika kimya dane kulisi ntagaragara ku mamedia kaza muri intermédiaire nk'ibi mu baheruka kubona makragira muri Kenya ntagaragara kujya ahubwo iyo bashaka gukorana n'ibihugu by'abanyafrika mu bijanye n'ibi bya France Afrique baramutuma gacengetera muri ivyo nyene vy'ubugwiza tunga bwiwe akegera abakomersa akagira ibinabiriya murumva ko hariho ukuboko kuyiwe muri ombre biratomoye neza dans l'ombre mu mwijima akorera mu mwijima ntagaragara
mubonye ku ma media aza nk'umukonseye politique ariko mu bijanye no guhuza ubufaransa n'ibihugu vyo muri Afrika abikora mu kinywabi pendant les décennies yabikoze ibihe n'ibihe il a agi en tant qu'éminence grise facilitant des raisons informelles financières et diplomatiques parallèles entre la présidence française et divers dirigeants africains. Urumva ko nivyo nako ndababwira ko asanzwe akorana afasha ubutegetsi bw'ubufaransa akabahuza mu byo bamutumye vy'ikinywabi n'abategetsi ba Afrika. Murumva ko abanyafrika tukigeramiwe kuko aba bazungu basanzwe badufashanyo badukoresha ibyo bagomba. Avuka itariki 4 zo mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 1945. Mumva kakutse araba imyaka 80. Yavukiye muri Dakar muri Senegal. N'umukomersa se yari umukomersa yakora ibintu byo gukora impuzu yafise textile kujya kwa Kotebu canke kwa ruganda rushasha rukora impuzu z'igisirikare hariya Igitega uko niko vyifashe. Il entretenait des relations notoires étroites avec l'ancien président du Gabon et Omar Bongo. Ngo yarakoranye ibikorwa vy'umwijima bitameze neza na president wa Gabon wa kera hamwe na Omar Bongo. Aravuga ati il a servi de passerelle pour de grandes figures de la droite française passant du cercle intime de Jacques Chirac à celui de Nicolas Sarkozy. Yarakoranye n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ari we wa kera Jacques Chirac hamwe na Nicolas Sarkozy. Murumva ko ibi abizobereyemwo cane gose. Nabwiye Felix nkuko nabwiye ngo Kagame azoguma kuvyonga de toi comme il a voulu de Mobutu. Il veut le Zaïre. Il veut. Il a été formé à l'école de Museveni. Je l'ai vu croquer. Je l'ai vu. On a tout fait, Bokar et moi, pour éviter qu'il n'arrive à Kinshasa. Ça sera très compliqué. Umujournaliste acamubaza ati mbe ubu bari umuhero wa Paul Kagame ibi bihano vya Amerika biba mu Faransa n'ibindi. Robert yavyishuye mu nzira imwe gusa ico nzi n'umuntu ateye ubwoba n'inkoziki. Reka rero tuve kuri Robert Burugi bivanye n'akanya tuje kuri Karasira Mushasha. Reka Karasira Mushasha naco ndamuvuga ko reka nshiremo irerese tumwumve ivyumviro n'ivyashikiriza hama namwe muraza kuza muri commentaire muvuga ati Fleury uko bavuze ngo ni Karasira Mushasha turavyemeye hama tugaruke tubandanye n'ibikurikira. Uzi ko hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo kuvuga yuko ngo inkotanyi ngo zageze uruhare mu kwica abatutsi ngo narakabije. Reka mbibwira abanyarwanda bose babishyireho mu cyo kintu bakuzongera no kugitindaho. Muzambarize inkotanyi. Ariko muzi ko Ezekiel uzi ko inkotanyi genocide inkotanyi zitari hanze y'igihugu bara abasirikare hari 600 bari oya da wivuga 600 ahitwa mu Mutara hari mu Rwanda ahitwa mu Mutara ahitwa Kagitumba hari za Kayini cya gishoke za Rwagitima kazamuka ryabega kazamuka Karore hariya ntago ari hanze y'u Rwanda hari mu Rwanda. Noneho byumba se ntago bari bariyo byumba nyine bari bariyo noneho reka mbwire muzabambarize buriya uzareba amaze kugira muri CND nibwo ziriya mfu zatingiye kugaragara zira za mbere y'intambara za mbere gatoya ya genocide zira mfu zagiye zigaragara batarahagira ntabwo zagaragaraga ariko noneho dore ikintu gikomeye muzabambarize igice bari barimo zone bari barimo ziriya nzibutso za genocide yakorewe abatutsi zahageze zite niba tubwire ati natwe twahagarariye intera hamwe zirimbura abatutsi yego cyangwa batubwire ati natwe twabonye urugamba rwashyushye tubona bizaduhesha gufata ubutegetsi natwe twatsamo umuriro turabica ariko rwose yewe ziriya nzibutso ziri muri zone yaho inkotanyi zari ziri kuki mutababaza bati none ko nta ruhare mwagize mu kwica abatutsi izi nzibutso za yakorewe abatutsi zirimo hano muri zone mwari murimo zahageze ziti nta kibazo nta gisubizo na kimwe bafite bakubaza ngo yes nibaza ko mwejeje kumwiyumvira ibi byoroshe cyane gose ubu abanyarwanda sinzi ngo bafashwe n'iki sinzi kari kubera Fleury Patriote yabarindishije canke kumbure abandi muraza kuza muri commentaire ariko ukuri ngo naho kumara imyaka ijana kuguma rukuri ukuri kuraca mu rubeya rw'umuriro kuraca mu ifuru kuraca muri microonde kuraca ahantu hose ntigusha kandi nagomba ndababwire ushoboye kubesha imyaka ijana ushoboye kubesha imyaka igihumbi ushoboye kubesha des décennies des millénaires ariko ushoboye no kubesha abantu benshi
ariko ntubeshe umuntu umwe. Ushoboye no kubesha imyaka myinshi ariko ntuzobesha ibihe byose. Ibi birumvikana. Ndabakengurukire rero mwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV bya Ingoma Magazine. Mwe mwamaze kugira sabone kuri Flow Podcast TV, namwe mwabikoze kuri Ingoma Magazine. Tubakengurukire, tubandanye tubikora kuri Ingoma Magazine kugira twagure, kuko hari ibintu bita algoritme kuri YouTube. Iyo urubuga rudakwije igitigiri kanaka kugira ku bantu 5,000 biga bumva ngo ba followers 5 canke 5000 ni ijya kandi n'igihumbi, hanyuma algoritme rigashitangwa kuvuga ati urubuga bwabo ndi rwakurikiranwa ko muri ruvuga ibintu biri important biri interesa, nkuko namwe muba mubona ko ivyo dushikiriza mu busesanguzi n'amakuru ari ngira kamaro. Ni mugende aha muri 200,000 ni murabe nk'ibihumbi 5 mugende ntaco bitwaye, mugire subscribe canke sabone kuri Ingoma Magazine rushobore kuhabwa ubwo bubasha bwo kwiragiza, kuko algoritme ya YouTube atanga inkuru bivanye n'ubwinshi bw'abantu no kungena urwo rubuga ngo bagubakiye confiance. Ibi ndabibabwiye kugira mutahure impamvu, kuko hari benshi badatahura impamvu. Ndabakengurukire rero mwebwe mudahengesha kudukurikirana. Ndabibutse ko nta Flow Podcast TV atamwebwe, nta Ingoma Magazine atamwebwe. Mugira umunsi mwiza w'akazi. Ni kuwa kane, mwibuke kuja ku mirimo, reka kubondogora, ijana ntiribura murindi, ntijyanka kuja murindi, kandi mwibuke ko bosi hanuniwi. Rero ikiganiro bavukure cyamaze kuja ku rubuga, kiri ku rubuga rwa Ingoma Magazine, aho byagaragaye ko Scovia na Olivier Duhungire ibintu byamaze gufata urundi rwego. Scovia yagaragaye asaba ikigongwe, ariko ni nyuma yaho ngo inama y'abagenerale yakoranye. Ibi n'ibindi muraza kuvyumvira hariya. Ciao.